turabukije bakozi muresha kure DICOBU TV n'ijwi y'abarundi ba mu mahanga tubahaye ikaze muri kino kiganiro ahani tugiye gushimikira kubikorwa aba diaspora ndavuga abarundi ba mu mahanga ariko bararangura mu gihugu muri kino kiganiro ndi kumwe na mugenzanje Nimbona ego Nimbona ndakuramukije mugenzanje Joseph Mwindajambo ndaramukije bariko badukurikirana ku muresha kure DICOBU TV turabaramukije ego ugaruka gatoya mu bikorwa ku diaspora Ndundi imaze kuranga cyangwa kiraranga ego Joseph Mwindajambo n'abariko badukurikirana diaspora Ndundi kuva ironse inzo mushasha ikiraranga ibikorwa byinshi bitandukanye mbere muri ivyo hariho inyubako nshasha igiye kubakwa hano mu gisagara ca Bujumbura mbere urongoye diaspora Ndundi Samuel Ndayiragije akagira ingendo mu bihugu bitandukanye yaraciye muri Kenya, Tanzania, Uganda ubageze muri leta ya Arizona ni muri leta zunze ubumwe za Amerika aho hose ari mu ngendo z'akazi kugira ngo ahimirize abarundi baba muri ivyo bihugu kugira ngo bashobore kwitabira ico gikorwa cyo kubaka iyo nyubako ya diaspora. Hari kandi n'ibikorwa bindi biriko birarangurwa aha nk'ibikorwa byatanguye byo gusanura isoko nkuru ya Bujumbura n'ibindi bitandukanye tubaza kubigaruka. Ego emereni mbona beshe nivyo nyine wari kuravuga byo guhamagarira abo barundi gushigikira iki gikorwa cy'inyubako yiteka ku ba diaspora noneho ku gihugu kuko banahamagarirwa guterera mu iterambere ry'igihugu kandi baravuga bati burya umugabo yubahirwa ahataha. Ego emereni mbona muri ico gikorwa bariko barakora cyo guterera ibikorwa byo kubaka iyi nyubako wowe ukabigeze hehe? Ego ibikorwa muri Ndajambo mugenzanje ibikorwa byo kwitangira inyubako ya diaspora Ndundi birabandanya nko mu ngendo urongoye diaspora Ndundi Samuel Ndayiragije yagize muri Kenya hashoboye gutanga amafaranga yababa imiliyoni amajana 3 z'amarundi na muri Tanzania bashoboye kwitangira inyubako batanga amafaranga yababa ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika. Ego muri nimona ndakunganiye muri leta ya Arizona n'abarundi bakurikirana DICOBU TV cyangwa yuko muri leta ya Arizona baherutse gutanga ibihumbi 61 by'amadolari y'Amerika hamwe n'imiliyoni 21 y'amafaranga y'Amarundi. Ego biragaragara rero yuko mu byukuri igikorwa cyo kubaka inyubako ya diaspora kibandanya ni inyubako mbere twanaberetse hano kumbonesha kuri DICOBU TV uko izoba yubatswe uko izoba imeze izotwara amafaranga ari hagati y'imiliyaridi 50 n'imiliyaridi 60 mu mafaranga y'Amerika. Ego cyane Nimbona ariko rero Joseph Mwindajambo ubiravye neza urabona yuko ayo mafaranga si make ni koko mu byukuri gisaba kwitanga ubona ubiravye bazobishoboka ko Emere Nimbona nagomba nakubwire ndetse nabakurikira DICOBU TV uravye umurindi bariko barakorera ngo ico gikorwa ukaraba n'ingendo urongoye diaspora Ndundi ariko aragira mu bihugu bitandukanye ndetse nabo bafashanya ubwo burongozi nko muri Tanzania warabonye mu gisagara kimwe ca Dar es Salaam amafaranga bashikirije batanze bisigura yuko no mu bindi bihugu atanteka yuko amafaranga ariko araza yuko ico bazoshika ko neza cyane bavuga bati twebwe twahagurutse ni diaspora idasinzira. Ego ubiravye uravuga uti mu by'ukuri diaspora idasinzira koko ntanteka. Ego emere Nimbona ningaho nyine nagomba cyane kugira yuko uravye ingene abarundi b'amahanga bariko barakurikirana bino bikorwa ubona intererano zabo hirya no hino mbere hari n'abamaze kuza ku biro uko abarongoye diaspora narya bamaze gushiraho ibiro byabo ngaha ari mu cyo Burundi bamaze kutubwira yuko amaze kubitura baza kubaza mbere ibyo guterera ico gikorwa ngo babonye kuri DICOBU TV ijwi y'abarundi baba mu mahanga rero biraboneka neza yuko umurindi bariko atangeka yuko cyo bazoshikako neza kandi ni gikorwa nkuko biboneka citeka nabivuze umugabo yubahirwa ahataha. Ego ahubwo ni nico nyene uhejeje gushikiriza nanje ca ndugirako urabona yuko ubuye hariho ibiro mu byukuri bya diaspora Ndundi aho umuntu ashobora kwitura agashikiriza akamubakiye nimba ari kibazo afise akaza ari abakozi ba diaspora bakora ngaha bashobora kumwakira icyo cyose ni bikomo byukuri cyerekana ko ari diaspora gasinzira. Ego nivyo biherutse no kwibonekeza ku mushinga nahe Nshimirimana Emmanuel yaba mu gihugu ca Afrika y'Epfo yari yagize ikibazo abafungwa araheza aritura uburongozi bwa diaspora Ndundi baraheza baramufasha ari naho n'abandi barundi baheza bagahamagarwa abo mu mahanga kuja hamwe ari n'ibikorwa umurongozi wa diaspora Ndundi ariko arakora kugira ngo bamenyane hariho ugira ikibazo akabura uwo yitura kandi yari gushobora gufashwa birashika ico gihe iyo aza akaba bazi aho abarundi bashobora kubabariza uburongozi bwa diaspora Ndundi bashobora kubabariza byarusha bimworohera kugira ngo
nubwo arahategerezwa kurenganurwa arenganurwa. Yego cyane Joseph, mbere ngaha nagomba ngire ko ndarabamenyesha ko ikindi kintu umuntu yoshima muri kino gihe ningene mu by'ukuri uburongozi bw'igihugu ubiravye bwitaho diaspora y'abarundi, haba ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu, haba mbere na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu. Urabona ko n'igihe abarundi ba mu mahanga bari baje mu Burundi mu ndwi yabahariwe, urabona ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yagiye kubatera iteka aho bugururiye yabo yabahariwe mu ntara ya Kayanza. Ivyo rero vyerekana ko mu by'ukuri abarongoye igihugu batahura neza akamaro cyangwa novuga intererano y'umurundi aba mu mahanga mu iterambere ry'igihugu. Ego ni muri MUNSI avuze ati Uburundi bwifashe mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akavuga ati simbona kazoza y'umukuru w'igihugu mbona kazoza y'abarundi bose kandi ukaba nkako. Nuko rero mu burinda jambo Joseph ikindi dushobora kubona nk'abaranga ibintu hagufi nuko mu by'ukuri diaspora shasha ubona yuko abantu mu by'ukuri basa n'abariko barayikunda, basa n'abariko barayitabira. Ego emeri nimbona ntubeshe nivyo twiboneye nk'akarero bavye ingene bagiye baritaba amanama atandukanye. Ndavuga akarero nko mu gihugu ca Kenya hitavye abantu barenga 500 kandi bakavuga ko bari bafite akanya gato uravye ibibazo mbere batura uburongozi bwa diaspora, ukabona yuko iyo baba bafite akanya bari guterera mu bindi bituma igihugu wanashaka gitera imbere. Nagomba imwe nimbona shaka kugira kandi yuko uburongozi bushasha bwa diaspora Ndundi novuga yuko bufise umurindi novuga uri hejuru ugereranyije nuko mu yindi myaka byari bimeze. Ni kimwe wanashikiriza yuko ubu hariho n'ibiro by'ubwo burongozi. Urabona ko uburongozi burimwo abantu bari mu bintu bitandukanye n'uburongozi mbere uko babivuga bavuze bati buzira amoko, buzira amadini, buzira imigambwe, intumbero yabwo no guteza imbere igihugu. Yego cyane kandi aho yitukiri kwico nyene urabona ko ari uburongozi mu by'ukuri abantu bashaka kwitura. Ubona yuko bavuga bati reka tubwiture burafise icyo bwoshobora kutumarira. Aho dufatira kuri cyo woroheje kuvuga uti ibibazo bagiye batura umurongozi mukuru wa diaspora mu ngendo yagira akora mu bihugu bitandukanye. Urabona ko bambwira bati turafise nk'intabamye zo kutoroherezwa rimwe na rimwe iyo tugiye kurangura imigambi y'iterambere mu gihugu iwacu n'ibindi bibazo bitandukanye. Kandi urabona yuko yabifashe nka nkama aho barongozi barwaye ko bariko barabikora. Ego barashikije haba byo kwigashindeye haba byo mu bisata bitandukanye twarabibonye. Nivyo nyine muhejeje gushikiriza mbere nimbona nko mu gihugu ca Kenya hari abavuze yuko bagiye bagira ibibazo hirya no hino, ariko Alexis Arahe aserukiye abarundi baba mu gihugu ca Kenya yaravuze ati turabikurikirana hafi ati ariko agatera akamo avuga ngo abarundi bagomba kuja mu cyo gihugu hamwe n'isi yose bitunganye bagira bacanye byango. Yego cyane bagiye ku kimwe n'abakora avuga. Urabona ko Alexis Arahe arongoye diaspora Ndundi mu gihugu ca Kenya ahamagarira abarundi mu by'ukuri kurondera ibyangombwa, kandi n'ikintu vraiment kimaze kwigaragaza ko cyane rwaruka umenga igwitaho cyane cyane byo kurondera impapuro z'inzira. Yumva umugenzi we wamuhamagaye nawe akavuga ngo aragiye, ariko mu by'ukuri urabona ko icyo bitera ingaruka mbi ku rwaruka mu gihugu ca Kenya. Ariko birumvikana mbere mbona sinzi kujanye n'abarundi baba baserukira igihugu cy'Uburundi, ndavuga aba ambassadeur. Ego aba ambassadeur mu bindi bihugu nabo nyene kuvaho nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu abatereye akaba ko bategerezwa kugirisha inama n'imiburi rimwe mu mezi 6 abarundi ba mu mahanga. Yaje hahise ubuserukira Uburundi mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarakiriwe n'urongoye diaspora Ndundi muri Arizona, aho se hari mu rugendo rw'akazi kugira ngo bashobore kuganira ivyerekanye n'iterambere ry'igihugu. Icyo cyose rero kigaruka kerekana ko uruhara rwa diaspora mu by'ukuri ari ntange. Ego cyane. Ikindi kintu Joseph Mwenda jambo two garuka ko ni uravye uburongozi mu by'ukuri buhari muri kino gihe ba diaspora Ndundi, ukaraba ukagereranya wenda zo abikurikirana hagufi za diaspora, ukaraba ubundi burongozi bagiye buhari mu myaka itandukanye iheze, urabona ko mu by'ukuri ari itandukanye. None muri kino gihe abari kwadukurikirana abo bashikiriza ko ari kubera iki nk'umuhinga abikurikirana hagufi. Ego emeri nimbona urabivuze kera barabona bavuze aba diaspora ngira ngo benshi babona bavuze ati semaine de la diaspora, ariko ubunya bitandukanye nuko uburongozi bushasha bwashizemo cyane cyane ikintu cyo kunywana, ikintu cyo gukomeza ubumwe, kwirinda
ikintu bita utandukanye, haba ufatiye ku moko, haba ufatiye ku migambwe, haba ufatiye ku madini, habaho kandi n'ikintu gikomeye ugukorana neza n'uburongozi, haba uburongozi bw'igihugu bakurikirana cyane cyane akamo k'umukuru w'igihugu ko kuza guterera mu iterambere ry'igihugu, hakaba kandi no gukorana neza n'abaserukira igihugu cy'u Burundi, ndavuga abambasaderi mu bihugu biba bitandukanye aho aba diaspora bamaze hanini biva kuri ico. Ni rero ubona bariko baraterera cyane, umwe wese ariko azana ibikorwa aha na hariya avuga ati ibiyinye nivyo kugira ngo dushigikire mu iterambere ry'igihugu, bakazana imigambi y'uburimyi ikomeye, imigambi y'ubworozi ikomeye, kugira ngo berekane ubwa mbere harimo ugukunda igihugu, hakabaho kandi no kumva bene wabo ati duterere akagafaranga uyu muntu ndaza gukora muri uruhongore rwanje azoronka igihumbi ajane mu rugo kimufashe muduza ubutunzi bwo mu muryango ndetse no mu butunzi bw'igihugu. Ico bene n'ikintu umuntu yoshima cyane mu by'ukuri, ico cyo kurema akazi. Urabona ko benshi mu diaspora baba mu bihugu bitandukanye, benshi mu by'ukuri baterera na cyane cyane mu kurema akazi, bagakora ikintu gishobora guha akazi abantu benshi. Ikintu naco mbere uburongozi bw'igihugu buhamagarira abarundi baba mu mahanga gukora. Ikindi naco umuntu yoshima nuko ubiravye ni nka bose baraterera, harabaza gufasha bagatanga imfashanyo zitandukanye, amakaye, ibikoresho by'ishuri ku bana kugira ngo bashobore nabo kwiga batere imbere bazoshike ku MUNAKAZOZA y'igihugu. Aho twovuga nk'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri Australia baherutse kugendera mu ntara ya Cibitoke, aho bafashishije abanyeshuri basutse ibikoresho by'ishuri. Ego emere nimbona n'abari mu bihugu abarundi baba mu bihugu vya Zambia, baba mu bihugu vya Mozambique, baba mu gihugu ca Gabon, nabo bagiye bashikiriza imfashanyo zitandukanye kugira ngo baterere mu kuzamura abandi barundi bene wabo. Ego cyane baza yuko umuntu muri make no muri rusangi bishobora gutera intege abarundi baba mu mahanga ko bariko barakora mu by'ukuri bigashima. Narabibutse yuko mu bindi bihugu aba diaspora bafise uruhara ntangere runini cyane mu iterambere ry'igihugu. Haraho numvise yuko ibice 48% by'ubutunzi bwinjira mu gihugu butangwa na diaspora. Ikintu gikomeye cyane rwose. Emere nimbona ariko tugarutse gatoya tugiye gisata kijanye n'ubumenyi, we ugerageje kuraba ubumenyi buva mu bindi bihugu abo ba diaspora abarundi dufise, ubona bariko barabuzana neza mu gihugu cy'u Burundi ku murundi gushimishije. Mu by'ukuri umuntu arashima intambwe bageze ko, mugabo umuntu ntiyoshima cyane wahereze kuko biraboneka ko hariho benshi batarazana ubumenyi mu by'ukuri baronse hanze, wowe wazane bagusangiza abarundi bene wabo. Rero ngaha nibaza ko ari n'ikintu uburongozi bwa diaspora bugiye gukorera ko kumbure kugira ngo tubone benshi baza gusahiriza mu bijanye n'ubumenyi bigishe bene wabo b'abarundi. Yego ni navyo umukuru w'igihugu yama ahamiriza ati twe dufise ubutunzi bwinshi ngaha mu Burundi, ariko hakabura ingene tugitunganiriza neza kugira ngo bushobore kudufasha mu biteza imbere igihugu cy'u Burundi hamwe n'abandi baza bagitanga. Ego mbere tunagarukiye ku byo twageze gucako ku bikorwa biriko birarangurwa mu bisata bitandukanye, amahinguriro, ibisata by'ingenzi, hariho amahoteli arubakwa, hariho n'izindi nyubakwa ziriko zirubakwa aho twagakwa mbere nko ku soko nkuru ya Bujumbura igomba gusanga basinzi. Ego mbere nimbona nkoresha ni ibikorwa mbere cagiye imbere n'aba diaspora ubaka Nation Group basanzwe bariko barakora n'ibikorwa mbere bijanye no kubaka inyubakwa rusangi, hari izo mwabonye muri quartier Miroir za Kabezi n'ahandi, no kuvuga ibikorwa byo gukeza byo gushima, kandi twizere ko n'abandi babona uyu murindi bari kugira ngo noneho babafatire ko akarero Uburundi bwanda yiteye. Ego mbere no mu ndwi yahariwe abarundi ba mu mahanga byashikirijwe nabo barundi nyene babitabiriye indwi yabahariwe, baravuze ko no ku mirwa mikuru y'intara zitandukanye bazohashiriza inyubako zitandukanye. Rero ngaha umuntu yoshima intambwe tugeze ko mu by'ukuri biraboneka yuko aba diaspora bikambi idasinzira. Rero tubatera intege tunakeza imbere Fabrice mu diaspora na nyene ibikorwa bikararangura na diaspora yose muri rusange. Ego emere nimbona ni kwa mu mbere tuce gusozera ko kino kiganiro, reka ndabashimira muri wese bakunzi ba DICOBU TV n'ibyo abantu bo mu mahanga kuba mwadukurikiye. Emere nimbona ndagushimira Joseph Mwirandajambo kuri kino kiganiro twakoranye. Shimira n'abantu bose bari kwadukurikirana ku Monesha kuri DICOBU TV. Jewe nitwa Emery nimbona, bashobora kudusanga ku mbuga zacu ngurukana bumenyi kuri YouTube, Facebook, habe no kuri Instagram. Mugira aho muba.